En fait barakora nakubwiye ko bakora me ibaze inde mustar amaze kugira clip nga mu Burundi ya 2 million nanuma underground mu Tanzania yakora clip ya 8 million 9 million. Hello guys, hello people. Yes, ndabaramukije abarundi mwese aho muherereye hose kuri micro muri kumwe na Ami Burundi, inyuma ya kamera muri kumwe na Basamu Classic. Ino mustu wagendeye umusitari ariwe Radio. Ino mustu turi kumwe ngaha kuri studio iwiwe bite Radio. Bwana mambo ipo ko fresh. Yeah. Bega Radio twabonye ko wambaye corona tuzinje musi yawe atantu nze akafuka muno twambaye. Bega bya wabifashe gute kuba twinjenga iwawe kafuka muno twambaye. Si vyiza kuko na mategeko washinze igihugu. Ya ego hama Radio twagukurikinga anyimukanya gatondo tukurike dushaka inkuru zawe n'abafanzi bawe bashaka inkuru zawe. Bega ari misi twaheruka kubona indirimbo zawe ariko ubonye tukibona indirimbo zawe bivanye niki kubera indirimbo zawe ko zitagisohoka. En fait ibintu byose na gahunda kuko urabona mfite imigambi myinshi ndumuhinyanyuzi nkaba manager wa studio nkaba umusani kandi si ibintu bisanzwe. Ya yesa nkuko uvuga ati uri mu producteur ukora music. Bega kubera ki washimiye gukora music? En fait musician umusani aririmba n'umuhinyanyuzi kuko utangura kwandika indirimbo muhira ukaraba style woshiramo cyo gituma mbona ko byose bigenda nabikorana. Esa dusuye inyuma gato hama Radio nkuko twasanze tubona yuko wari umusitari waririmba warakora n'ama video mbese abereye cyane. Bega na video zawe zari zifise amasanamu meza cyane. Hama ni kubera iki waciye uhitamwe kureka umuziki ujya mu gukora umuziki? Oya sinaretse umuziki n'ubu ndafite album nzima ya chansons ziwanje nyene. En fait byose kera narabikora kujya nyene me ubu nafashe umwanya munini ndawushira muri production kuko ndafite impamvu nabikoze uko. Bega Radio yoba ari umukozi yonga kuri studio cyangwa yoba yigenga wenyene? En fait nawo nigenga ndi umukozi wa studio nyene kujya nyene me n'umukozi yigenga. Esa bakunzi ba Bonne Flex TV mwese mari mushaka yuko dutora amakuru ya Radio no muturi kumwe na Radio ngaha anyashaka kubabwira impamvu yahagaritse umuziki nico ariko arakora uunyi ariko ni yahagaritse umuziki nkuko mu bivuga abafanzi biwe nkuko mu bishaka kuvyumviriza no munsi agomba babwire yuko ariko arakora music afise na album nshasha agiye kubasohorera abafanzi biwe. Hama Radio ni gikushobora kubwira abafanzi ba Burundi Flex TV? Bon umuziki ndundi turashima ubuko uri kuraduga ukebuke naho bitabereye cyane me cyo nobwira abafanzi nuko bokunda iby'iwabo kwanza. Nubu ngaho uri kurumva umuziki hanze numva ko umuziki w'abanyamahanga nivyo tubura rero mu Burundi tureke ibyo hanze tuyikunde kwanza twebwe. Cyo nobwira gusa hama bitege mu kwa kabiri hari 10 cyangwa le 15 bashobora kurekura album yanje audio video ya chanson zirenga 10. Yesa mbega Radio izina rya Radio ryavuye hehe mbese kuri kwashimye kwita Radio? Je nitwa Rajabu Musa. Irya Radio yavuye muri Rajabu. Yesa hama ikindi shobora kukubaza Radio mbega umuziki nizihe namba nyorusha mu kuvyerekeye umuziki cyangwa gukora umuziki? Bona ibintu byinshi kuko cyambere abasani badufata nk'abavwayu cya kabiri umusani n'umuntu no mu gihugu atubahwa kuko babona yuko sinzi mba turabasazi sinzi me umusani icyo nababwira abantu batazi umusani n'umukuru w'igihugu umusani n'umujournaliste umusani n'umwandisi w'ibitabo me mu gihugu cy'iwacu babona ko abasani arabavwayu me ikintu kitwa umusani ikintu gihambaye cyane kuko nashobora gufata nkagira abafanzi kuruta abo mukuru w'igihugu afite.
kuko umukuru w'igihugu ni ngaha mu Burundi nyene mugasanga raba example Diamond isinzimo baramuzi shira abafanzi biyo bose ahantu hamwe bace bashira abafanzi b'umukuru w'igihugu ahantu hamwe nibongana. Yesa ni hiye indirimbo maze gukora ikahitinga cyane iwanje cyangwa y'umuntu nakoreye iyo umuntu uba warakoreye en fait yamaze gukora indirimbo nyinshi ko batakunda gushira kwa marogozi wanje. Bon indirimbo ya Mr Champagne na Kiriko nije nakoze beat natanguye beat barayitora baritwara en fait yari indirimbo ya Negative featuring Champagne sinzi impamvu ibintu byaciye hagati numva rya beat bashize mu tundi kintu bagira Bantu Boy kuko Kiriko ijya ni ya mbere. Iyindi ndirimbo nyene ya Elise Boy na Double J ibyo birazwi kuko ni indirimbo twari tugiye kugira muri Bantu Boy jini wanakoze beat nga ni Kiriku ni Double J na Elise Boy namba kama itwa namba bitu gani sinzi. Yesa ni kandi indirimbo yawe imaze guhitinga mu ndirimbo zawe muzi wanje en fait zirumvikana nzira hitinga cyane imwe gusa niwe yagizwe amahirwe iratembera itwa na wundi kwereke washimye kwita nta wundi kuko na wundi niwe nyene ari mu maraso nari mu mutima niwe nyene sishaka byinshi ngo ujya ni umwe nyene na wundi mbona we nyene. Yesa nkuko tushaka kumenya yuko mbega radio yoba yubatse cyangwa radio yoba afise umukunzi na mukunzi fise umugore ufise umugore n'umwana cyangwa abana n'umwana umwe. Okay Yesa mbega radio wifuza iki kubwira abastari bo mu Burundi ni giki ushoboye kubabwira ati bakore cyane gusumbiriza ngaha anye abastari barashonje igihugu kidufashe kwanza kuko nugenda kuririmba ushonje hama ikindi kintu abastari bo Burundi bafitanisha ari kuko umwe wese yibona ko ari umustar mu Burundi na umustar dufite kuko mu Burundi turabye neza gatonya nuvuga ko kidumu nawe nyene si umustar sinzi ngene no bivuga kuko tuvuze umustar ni ikintu cyumvikana uko umuntu hazwi ahantu hose sawa tuvenga tujenga kwibarabara ubaze umupeti kana gatonya Diamond uramuzi kuvuga Diamond namujua babalawo Kidumu ramujua ni nani Amafizo namujua ibyo nudushaka abafazi bavuga bashaka ko tuba aba star kuko badadufollowinga kuma page ziwacu badakurikirana ibyiwacu badakunda akazi kiwacu nico gituma nababwire ko kwanza cyambere n'abafanzi abasani nawo dushiremo imbaraga dukore n'inguvu kugira tugere kure. Yesa radio tushaka kumenya byinshi kuri wewe no munsi cyo gituma twakugendeye. Yesa kubyerekeye abastari bo mu gisagara cha Bujumbura nkuko bivuga yuko bashonje bega kandi turabona yuko bariko barakura cyane bega nta musani wo ngamu Burundi wifuza yuko mukorana collab jewe mboni benshi kuko barabishoboye hama icyo nakubwiye sinakubwiye ko urabazi ko bashonje gute ugasanga umuntu nka Fizo cyangwa basi nka Satbi bajya abastari batukuriye nka Lolilo turabe muri kontiwe music yamaze kumwanga ibaze ugiye kubita show ya 400,000 aca amezi 5 atanidi concert ajya mahera ubu afise kandi cyangwa bamaze kuyaga yose kaye basi kugira ku munsi ujya 2000 amezi 5 ufise 500,000 azoba asiga yangaye aba yahize bega radio urashaka kugutira agapera abafanzi bawe bane bisanzwe numva urukundo rwawe rundi mu mutima mu maraso naho urabibona nuko. Yesa murabaza kumva indirimbo yiwe ya ku maraso ni mu maraso ineto nahundi twa nahundi me urukundo rwiwe rundi mu mutima no mu maraso yawe mu mubiri wose uratembera rudimo yani amaradio nk'umustar yobo n'ikiganiro tuko turakora ngaha kaifuza kuza yuko gukora indirimbo nawe cyangwa kifuza yuko ayoza gukora indirimbo ngahi wawe pega ngahi wawe bisabye kugira umuntu akora indirimbo oya ushika muri studio kuko ngani studio ikora ushase collab na jewe ari amahera ari igiciro kugira tukirane collab ushaka indirimbo nga ari igiciro cha studio bagukorera nangahe umuntu aje gukora audio ngahi wawe
oya mfete umusani none naza simuzi tuba turagurirana n'ikirato ya aza ngakambwira tukumva kwanze nge naririmba urashobora kumadesa miririmba nabi sishobora gukorera Bega ubukora ama audio gusa cyangwa ukora na video? Oya video na nkora kwe nubande ko nakubesha je ngora audio gusa. Yes, abafanzi ba Burundi Flex TV ino munsi turi kumwe na Radio ngaha anyitwa Mugendeye Radio. Bega Radio, kubera iki washimiye kushaho dread ku mutwe? Je ndo murasta. Murasta man. Sindu musharobaro ndo murasta man. Bega abanga kwizina ryangira abanga Radio Rasta. Uriko twashimye kwitwa Radio Rasta. Radio Rasta gavuye he kubera dread? Rasta pana. Rasta urazi Radio Star. Radio Star. R Est. Rasta. Yes, Bega Radio umustar wo murapere cyangwa uririmba R&B cyangwa uravanga byose? Oya sinocumba ubugari nongere neke n'umuceri ari kimwe noba nzi kugira cyane kuruta kindi. Je ndi mu R&Bist. Emera ndayumva aragenda yumva aragenda yumva ariko je ndi mu R&Bist. Sinokubesha ngo byose ndabishoboye namuntu ashobora byose. Uri mu journalist en fait nushobora kuba ngo beat mu bitera beat nushobora nabyo nushobora nuko nanje nuko nyene nuko uri mu journalist je sinshobora ubu journalist nuko. Yes, abakunzi ba Burundi Flex TV no munsi turi kumwe na Radio ngaha kuri studio iwiwe abakeneye kumurondera Radio mbega abafanzi ba Burundi Flex TV akora gutera muri no mwanya bakeneye kukubona mbega Radio bo kubona gute? Bon je kugira umbone na kazi kuko udafite na gahunda kugira umbone kwe n'ingorane ko umwanya wose namanimo ndakora udafitanya gahunda biragoye. Me ushaka kumbona ku studio muri mu Buterere quartier 4 ibarabara rya 3 numero 7. Bega abafanzi bawe cyangwa abafanzi ba Burundi Flex TV bakeneye kukuronka kungurukana bumenyi bukuronka gute nka Facebook, Twitter bego shaka kubwira ingurukana bumenyi ukoresha? Bon en fait Twitter na nkoresha ariko nkoresha Instagram Radio Rasta, Facebook ifite page uko nyene Radio Rasta na Instagram nababwiye nuko nyene. Kuri YouTube Radio Rasta uko nyene. Yes, niki gushobora kubwira abakunzi ba Burundi Flex TV kuno manya akora gutegera? Cyambere nababwiye yuko bakunde ivyiwabo kwanza. Ugasanga umuntu ariko arateza imbere umunyamahanga ataho muzohurira umwana wiwanyu ashonje nga tubuza amayera nka je umbwiye ngo ndaguye 5000 umuziki naririmbiye nayo mfite kumbwiye muziki wa studio ndashobora kuzibona. Yes, bakunzi ba Burundi Flex TV no munsi muri kumwe na Radio mumumvirize Radio icyo ariko arababwira. Radio akeneye yuko abastari bo mu Burundi nabo botera imbere biciye nuko bariko barakora ariko abastari bo mu Burundi bariko barakora vraiment ariko uburyo nibwo bukigira gusa. En fait barakora nakubwiye ko bakora me ibaze inde mustari amaze kugira clip nga mu Burundi ya 2 million nanuma underground mu Tanzania yakora clip ya 8 million 9 million kubera abafanzi babo bakunda iby'iwabo bakabateza imbere. Raba umuziki w'i Rwanda nyarwanda bose ba Medi baje barorera Fizo baraba Fizo ba Debeni bande raba rero umucura ba Medi na Fizo. Pesa haba Radio ni giki cyangwa umuntu akeneye kumenya studio yawe mbiga yitwa gute? Ya studio yanje yitwa Fresh Peak Music. Fresh Peak Music. Yes, Bega Radio ni nkuko uvanga anye muri quartier yanyu ya Buterere ukagenda ahandi mu indi quartier bega kugira abantu bakumenye nka Radio biva kuki cyangwa ubigira gute kugira abantu bakumenye nka Radio umaze kugira mu indi quartier? En fait jewe kugira abantu bamenye nibikorwa nkora nkoze indirimbo kaba hit bazomenya mbona mu masana again mutipe to Radio umustare nuko natara ico sinarakora nukuvuga ko mfite umwanya muremure nk'imyaka 2 nasohora indirimbo yanje isohoke nkiwanje nyene bo abantu mu mitwe yabo nagiye mvamo aza abandi bashasha mico nokora gusa nogira kugira bamenye no subira kandi gukora n'inguvu kugira ejo ninaca ahantu bamenye ko ujya ni Radio Rasta
ego. Hama ni giki kihora kwikugora hageze yuko umusitari azanga kuje iwawe kuririmba? Nizihe inambanyi zazo gushikira kugira umusitari aje ngaha akuririmba ucyo ukunda agira cyangwa icyo wanka? Cyambere novuga yuko sinkunda umusani agira freestyle mu studio. Icya kabiri umusani w'umuyuwayi agira ko byose ashoboye nabyo nkunda, kuko jewe nawe wari umusani wapanze imistari yawe ukashaka indirimbo ushaka ndaririmbe muri Zuke, ukaza nga ukambira Zuke tugire Zuke nkakumviriza nkumva kweri Zuke nawe ushoboye ma dancehall, nkakubwira ide guse bana indirimbo tuyindure muri dancehall kuko we Zuke nawe ushoboye. Boya jesha kuko nuko ugasanga tushize ngendirimo muri Zuke tukayikora ikasoka imeze nabi na malogo yanje shirako njo cyambere. Ama ikintu je nkunda respect gusa indero mu studio nabindi. Yesa naka jambo ushobora kubwira abastari bose baba kutegera kuno mwanya bo kutegera kuri no mwanya cyangwa ko kwigerera kuri channel yacu ya Burundi Flex TV? Afite aba abastari bigira ko ari abakingi mu Burundi. Nobabwira yuko arabe ingene abandi bakora. Bariyungana bose bagakora ikintu kimwe raba Kampala. Ugasanga umusani umwe yagize ingorane nk'ubuka miliyoni. Bagize manifestation kubera ka miliyoni Kampala. Bamushigikira abandi basani. Urumva? Iyo nibyo byiza. Ngaho ugasanga loli bagize ingorane ugasanga aje underground gusa kuyisemba kuko bajya bagenda kubera bambone kamera kurikira kamera. Bagiye abastari babagenzi babo bakaca bazima amatelefone kati atajijuwa bwana. Iya si byiza dukundane kuko twese ngaha na muntu afite amahera mu muziki. Twese turashonje. Kumbe rero dukundane kugira turonye gatonya dusangirana. Yesa bakunzi ba Burundi Flex TV no munsi turi kumwe na radio ko arababwira abakunzi biwe anabakunzi ba Burundi Flex TV. Bega radio urashobora kubwira abakunzi ba Burundi Flex TV kuno mwe ko gutegera bagira kuri channel yacu ya YouTube cyangwa kuba gutegera kuri Burundi Flex TV ushobora kubabwira akajambo kagute abafanzi ba Burundi TV ko gutegera kuno mwanya? Gusa iteleviziyo yo ncambe ndashimye kandi nosaba ko bayikurikirana cyane bayiteza imbere kuko en fait nkaje na makuru YouTube sawa nkabona ibintu by'abandi ngene biteye imbere babona kuri Niko TV narabivuze ugasanga TV wanyu ababone bakenya biki me kuko ndakuzi wewe kugenda kurikirana ibintu by'iwawe ngo ya tia fulani unaona. Icyo nababwira gusa ni muduteze imbere dutezanye imbere urakoze. Yesa abakunzi ba Burundi Flex TV ikadusozera ikiganiro cyacu gato kuri micro mwari kumwe na Ami Burundi, inyuma ya kamera mwari kumwe na Kedi Basam. Ciao.